nitwa Leonsia Concessa bararunyeretse nkabambanga mu ntara ya Gitega, komine Gitega, quartier Mushasha, so quartier Nyarisinda. Ngaha iwanje ndahakorera umwuga wo kujisha, nkaba njisha ibintu bitandukanye nkuko mubibona musanze ndi ku kivi. Yemwe jewe utuntu njisha bimwe bimwe byose ndanabizi nuko novyita, ariko sindabijisha je nyene. Nkizi n'ingata umuntu azikora nuwo turi kumwe n'umunyamwaro. Aha yo baba bashoboye kuza bari kuza ari benshi uko mubona bitandukanye, mugabo aba bari ngaha bajisha biriya byose mubona hariya nibi nyene bariko barakora, babikora mu bintu vyitwa imihivu, bakoresha ubwatsi bw'ishinge. Ziriya nkoko na ziriya kapo zijishwe mu bintu vy'ugwamfu, gwamfu nuru niko tujishisha, tukakoresha biriya bintu mubona bishinze hariya ku kibambazi bavyita imfunzo, nivyo bashikura ku ruzi, biriya birebire biryamye ku kibambazi. Ivyo dukora rero ibi bimwe tuvyita ngo na makorobeye, amasupra, amasuve, na turiya duseke mu Burundi bakunda gukoresha kuri dote, turiya duto duto. Dukorana n'abandi nibo baba mubona bari ngaha, abuzukuru banje ngomba kuzosigira kazoza k'umwuga, barumunanje, abakobwa banje, abakazana banje, n'abandi babanyi batashoboye gushika ngaha kubera babuze uwo mwanya, nabo bakure nyene mvuze bajisha ibindi bintu bitandukanye. Jewe uyu mwuga wanje nawutanguye ngiheze umwaka wa gatandatu wa kera nyene nkiri muto, hari mu 1969. Ndawigishwa n'ababikira bene Tereziya. Hanyuma nje kubaka nubaka nyene uriya mutama mubona ari hariya, kandi nubatse ngaha nyene nta handi ndigera nungururiza. Nda kandi kazi nabona noshika nkora nkambandanya gutya no gushika uyu munsi rero. Uyu mwuga urantunze cane kuko jewe navyaye abana 13. Abo bana 13 bose nta kindi jewe nari mfise ndandaza, nigwe wabigishije amashure gushika n'uyu munsi ukaba wumva n'abana babo abuzukuru bariko barabijisha nibo bamubona ngaho. Je ihangiro yo gukora uyu mwuga n'iryo kugira ngo ntere imbere nyene, kandi nshaka ko uwo mwuga woteza imbere n'abandi bo wijukira. Intambwe tumaze gutera ni yuko twitunze, n'abanje nyene bakaba bitunze aho bari hose, kandi intango itsitso umushinge ari uyu mwuga nyene. Kandi n'abandi bariko baravyinjiramwo, abo bose bavyinjiramwo kubera babona iterambere dufise. Uko namwe murababona naho turabo mu Kirundi ntidusa nabi. Nico gituma uyu mwuga wacu tugukunda cyane kandi dutejeje imbere. Muri kazoza jeho si kazoza ka kera, nashaka nejo kuwa gatanu, naho hoba nejo kuwa gatanu turifuza gushika mu bihugu vya kure. Uyu mwuga wacu barakunda cyane ibintu vy'abarundi kazi bakora, kuko ndavye nk'uyo mwaka natanguriyeko mu 1969 mvuye mu ishuri, nkaba nkibikora niyumvira iyo bija, none ko bakaba bakiguma n'ibindi tuguma dushirako ubuhinga, tuguma tuzana, kuko n'ubu ngaha hariho ivyo tutarakora mutabonye. Nifuza gushika mu masoko ya kure, mu masoko yo hanze y'igihugu. N'aba bantu nyene nk'umunsi umwe murabona ko dukwiye n'uwo duha indege twoyuzura twenyene, bakaduha indege bakavuga bati
abanyamwuga b'Inyabisindu muri karitiye Mushasha nibo bagiye guserukira igihugu. Twebwe aha tubaye muri iyi ntara yacu ntibabihurumbira cyane kuko ntibategera icyo bimaze. Ikintu bahurumbira cyane ni ibisimbo be n'inkoko, ariko utu tundi tuntu si cyane kuko ntibarategera icyo akamaro kazo. Ni ukuvuga turinda gutera ururengo tukamanuka nk'i Bujumbura niho dushobora kuronka ababitugurira. Intambamyi duhura ngaha ubwa mbere ni kubura amasoko tubishoreramo. Hanyuma iyo tubishoye naho abatugurira baduha udufaranga duke kandi natwo nyene bakatuduha nabi. Ni ukuvuga ko ushobora kugenda bakakubwira bati ibi bintu nabitwara mugabo nta mafaranga mfise. Akuguriye nk'ibihumbi 100 agaca baraguha nk'ibihumbi 50 canke 60. Ayasigaye rero akatugora gusubira kuronka n'amafaranga aza nabi. Iyo niyo ntambamyi ya mbere. Intambamyi ya kabiri ntidukunda kuronka ibikoresho cyane kuko ibi bikoresho si biba ngaha muri ino ntara yacu. Ibikoresho turinda kuronka bivuye kure mu ntara za Bujumbura, cyane cyane nk'irangi ryo guhindura ngo bisuku ryoryo ntitubona niyo turivana, tudahuye nk'umunyabujumbura yoba yararironse ngo aduhe dukenyi tumugurire kuko twumva bavuga ko riva mu bihugu vyo hanze umuti wo guhindura ibi ngo bise gutya. Abandi bantu bo hanze rwose barugururiwe, ariko n'ubu bariho bangahe 4 5 bashika 6 mbere bari baraje nabo nyene gutangura kujisha kuko jewe nta numwe nimira kwaza kugira ngo nindengana muri kazoza nzosige uwo mwuga ufise abantu benshi, ko nizeye ko kazoza imbere ari heza bazota bakagira. Ariko kubera izo ntambamyi z'ukubura isoko twashora ayo mafaranga ntaboneke vyatumye baca bacika inkokora. Muri uno mwaka ntibagarutse, uyu mwaka tugezemo ntibagarutse gusubira kubandanya. Ego uretse ibi bisimbo n'ibi bintu byose mubona ngaha turashakashaka kujisha ibintu byinshi bitandukanye kuko hariho n'abahora badutuma ibintu vy'amavaze zo gushiramwo amashurwe arya batabanza gushiramwo amazi, n'inkofero nk'aka kajishe gutya aka karabereye ko umuntu aca akagira inkofero zo kwambara mu mutwe, kandi inkofero zijishe gutya barazikunda cyane. Kuko abo ngaha mu kibano batabihurumbira, ariko tugiye hiyo mu ntara tujamwo amahayanishagurisha barabihurumbira kuko mwihayanishagurisha ni nko mw'isoko. Isoko rero irema abantu batandukanye, niho tunabone nk'ibi ibijishe gutya twabiboneye mu mahayanishagurisha nyene, ubu twaratujisha ibifatanganye nka biriya mubona. Hanyuma mu mahayanishagurisha nyene ni naho dukura cane abantu baradutuma, ni nabo bobo twobona ko bipfuma gusumba babandi twabishorako bakatugurira nabi kuko uwo mwihayanishagurisha ko aba yarabonye karamuryohera agaca katurungikira ifoto kw'itelefone
tuba tukamukorera amahayanishagurisha mbere turanayagomba cane gose nuko gusa tudashobora kugenda n'aba bantu tuba turi kumwe twese kubera amahayanishagurisha abera i Bujumbura ubwo buzima bw'i Bujumbura atandaro tugira bugaca butugora nyene twogenda twese kutungana uwo dukenera dusanga ngaha nyene i Nyabisinda muri quartier Mushasha intara ya Gitega komine Gitega zone Iribe numero ya telefoni 68 ubusa 86 amajana 963 namwe murakoze kutugende